Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini kubiriko birabera mu ngoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe. Ni ingingo abashinga amateka benshi batariko baravuga ko kumwe ingingo yo gukura Gatorwasa ku burongozi bwo gutwara abashinga amateka b'umugambwe seneri mu nama nshinga amateka nyene. Turaza kubigaruka ko kandi nanone tuze kugaruka kuvyo Daniel Geras Ndabirabe ariko arashimika ko bamwe banavuga ko rwose ari ya ngingo yafatiwe mu mugambwe CNDD-FDD yo kuburabuza umugambwe seneri. Aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru mwe dukurikirana mwerere ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko n'uburengero, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Ni mu gihe urongoye inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe avuga ko ikurwa rya Honorable Gatorwasa ryisunze amategeko y'inama nshinga amateka. Geras Ndabirabe harakurira inkoni ku gishitsi abashinga amateka 18 ba seneri baherutse kumwandikira bamusaba kudaha agaciro ivyavuye mu nama yakozwe n'akarwi k'abashinga amateka ba seneri bayoboka Nestor Girukushaka nk'umukuru w'umugambwe seneri, aho batoye Paul Hakizimana kuba umukuru w'umurwi w'abashinga amateka ba seneri mu gihe Gatorwasa ariwe yahora arongoye uwo murwi. Nkuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye ndetse tunisunga amategeko agenerwa ko mu nama nshinga amateka, Daniel Geras Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka bakamenyesha ko biro y'inama nshinga amateka ikurikiza amategeko ngenderwa ko reglement d'ordre intérieur y'inama nshinga amateka, kandi ko idafise uburenganzira bwo kwinjira mu itunganywa ry'imigambwe canke gukora ikintu kiri mu bubasha bw'ubutungane bivuga ko Rwasa atakirongoye umurwi w'abashinga amateka ba seneri. Nkuko tuza kubigaruka ko twisunze ivyo abanyamategeko batandukanye badushikirije ndetse bakanavuga ingene ibiro y'inama nshinga amateka yarenze ku mategeko agenga inama nshinga amateka, vyose turaza kubigaruka ko ngo biragoye kandi gutahura ingene abashinga amateka 13 gusa kuri 32 bagize umurwi w'abashinga amateka ba seneri bashobora gukura umuntu hama bikemezwa na Geras Ndabirabe. Vyose ntuze gucikanwa ni mu kanya gatoyi mwidonido. Ni mugihe kandi hari indi nkuru nziza cyane ihejeje gutaha iva mu gisata c'ubutungane. Ni inkuru iriko irandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino inyuma yo gusemerera umwaka n'amezi menshi. Agakuru keza kuno munsi ko Emeline Sibomana umunyamabanga wa Lycée Christ Roi Igitega yaraye yejejwe na senari isubiramwe imanza ya Gitega Cour d'appel nyuma y'umwaka n'inusu apfunzwe ku karenganyo. Ubundi uyu Emeline Sibomana yahagaritswe muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2023 kubera ubutumwa yahaye umushikiranganje François Vyarimana ajejwe indero, aho yamumenyesha ko umuyobozi w'ishure Patri Laurent Ntakarutimana asambanya abanyeshure babigeme ajejwe. Ico gihe kandi Emeline Sibomana yanavuze ko umuyobozi yashize matera mu biro akorerako ubwo bubisha. François Vyarimana ntaco yakoze kuri ico kibazo, nta no guca kuraba ko iyo matera iri muri ivyo biro koko. Ntacakozwe rero mu maguru mashakijanye no gukingira abanyeshuri. Icihutiye ko abaye gupfunga Emeline Sibomana kumbure uwundi ahabwa umwanya wo gufuta ivyemezo vyose. Inyuma y'umwaka n'inusu rero Emeline Sibomana avundiye mu munyororo w'akarenganyo. Inyuma y'umwaka n'inusu amasendika bigisha n'abarana gateka ka muntu basemerera abamenyesha makuru nabo basemerera Emeline Sibomana arambitswe izera. Muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2023 senare nkuru ya Gitega yo yari yaciriye Emeline Sibomana gupfungwa imyaka 5 no gwa Patri Laurent Ntakarutimana ishumbusho y'imiliyoni 5 z'amarundi. Niko inzira karengane irejejwe. None ivyo yashize habona navyo vyo bigiye gukurikiranwa, nico kibazo kiriko kiribazwa na benshi gushika kuri ubu. Ngayo rero nandi yose tuza kugaruka ko muri ano makuru, vyose ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure.
ndaguhaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangurira ku biriko biravugwa mu nama nshingamateka bifise aho bihurira n'umugambwe SNL ndetse n'umushingamateka Agathon Rwasa. Inama nshingamateka ngo ntiyakurikije amategeko mu kwemeza umugwi mushasha w'abashingamateka ba SNL. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umunyepolitike Tasiye Sibomana. Ni nyuma yaho umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabiraba aherutse kwemeza ko umushingamateka Leopold Hakizimana aba umurongozi w'umugwi w'abashingamateka batowe mu mugambwe SNL nk'uko twabigarutse ko mu mfunyafunyo. Uko bimeze muri SNL abashingamateka 13 gusa muri 32 nibo bashigikiye iyo ngingo. Umukuru w'inama nshingamateka rero yahavuye yandikira abo bandi 18 bavuga ko hahunyanzwe amategeko mu kwemeza uwo mugwi mushasha. Muri iryo kete rya Ndabirabe yabamenyesheje ko inama nshingamateka idafise ububasha bwo kwinjira mu itunganywa ry'imigambwe canke gukora kubiri mu bubasha bw'abajejwe intwaro canke ubutungane. Umunyepolitike Tasiye Sibomana we yagize ico bivugako ngo kuba inama nshingamateka yaremeje uwo murwi mushasha w'abashingamateka b'umugambwe SNL n'uburongozi bwawo yarahonyanze uduce twa 50 ndetse na 52 tw'ingingo ngenderwa ko zigenga inama nshingamateka. Ivyo akaba yarabivugiye mu kiganiro yagiranira na radio televiziyo Isanganiro. Kubwiwe ngo iryo tegeko riratomora neza ko ishirwaho ry'abarongoye umurwi w'abashingamateka rigirwa n'abashingamateka bonyene, nibo batora ubaserukira bakamurungikira ibiro vy'inama nshingamateka. Agasozera avuga ati naho bo baravye ico gitigiri ca 13 kuri 32 ntigikwiye kugira ngo inama nshingamateka bayite mu mutego w'itegeko, ariko nayo ijejwe kubahiriza amategeko cyane ayigenga. Benshi cyane bakagarukira kuri ibi n'ubundi bitangazwa n'aba banyepolitike batandukanye kandi n'abanyamategeko batandukanye bavuga ko gukura mu burongozi bw'abashingamateka bo mugambwe SNL kwe Agathon Rwasa vyose ari ingingo inyuranye n'amategeko. Nimwe kandi umushikiranganje wo gufatana mu nda Emeride Sabushimike amenyesha ko Burundi bwakorewe irementanya kugira ngo umurwi w'agateka kazi na muntu CNUDH ukurwa mu kibanza wahoramwo ca statut A, ariko umurwi CNUDH ngo waramaze gushinga urubanza kugira ushobore kurenganurwa. Ibi akaba yarabishikirije mu ntara ya Makamba. Ubwo abashikiranganje ba leta bariko baratanga ikiganiro ku bamenyesha makuru n'abanyagihugu aho bashoboye kwishura ku bibazo bimwe biraba igihugu. Mu gihe rero yishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru, umushikiranganje wo gufatana mu nda Emeride Sabushimike yarabajijwe ikibazo cerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi, cerekeye ahanini umurwi w'agateka kazi na muntu CNUDH uheruka gukurwa mu kibanza wahoramwo bita statut A. Ibiheza bigatuma umurwi CNUDH utakaza ijambo mu nama mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu. Aha umushikiranganje Emeride Sabushimike yavuze ko Burundi bwakorewe irementanya kugira bacafuze umurwi CNUDH ngo warituye kandi nawo inzego zibijejwe kugira ngo ushobore gutunganirizwa. Yagize ati umurwi CNUDH ukora neza cyane kandi mu bwigenge ntangere. Ni umurwi w'akarorero muri Afrika, mbere umaze gutumwa ko mu bindi bihugu bitandukanye nko muri Cameroon, Gabon, Centrafrica kugira ngo uje gukaririza ubwenge imirwi yo muri ivyo bihugu. Vyumvikana rero ko CNUDH ari umurwi wigenga koko. Kubona CNUDH yarakuwe kuri statut A habayeho iremetanya ryama rikorerwa Uburundi, ariko mu rwise CNUDH waramaze gushinga urubanza kugira ushobore gutunganirizwa murantunge. Urwego mpuzamakungu rurabi vy'agateka kazi na muntu ruheruka gusubiza mu umurwi CNUDH mu kibanza bita statut B, ni mu gihe wahora mu kibanza c'iteka wahoramwo bita statut A. Ibiheza bigatuma rero umurwi CNUDH utakaza icizere mu makungu. Tukiri kandi kubirabana n'ubutungane ndetse n'agateka kazi na muntu mu ntara ya Bururi, komine Bururi, barahiye bararengwa ko badahamba wabo abamugandaguje amahiri badahanywe. Tubanze twibutse ko uwo munyagihugu yitwa Ntiranyibagira Desire batazira pege y'imyaka 34 yitavye Imana ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 21 ruhesha umwaka wa 2024 inyuma yo guhuragurwa amahiri n'abanyi be bamwagiriza ko yivye ibiharage. Vyose bikaba vyarabereye ku gacimbiri rwa Nkona umutumba Kiremba wo muri komine Bururi.
Mwijoro ryo ku munsi wa kane hakaba hari kwigenekerezo ya 20 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024 umunyagihugu niho yafatwa n'ababanyi biwe bakaba n'inshuti ziwe bamwagiriza ko yivye ibiharage. Ababanyi biwe ni Ntibambona Ezekiya n'abahungu be babiri aribo Ndayishima Alfred ndetse na Kwizera Noel bari kumwe n'uwitwa Kaganda Elisha na Rishari umukozi wa Kaganda. Ndi kumwe na Yofreri n'uwitwa Nzeyimana Charlotte yavuga ko ari we yibwe ibiharage. Bakimufatira muhiriwe baciye batangura kumuhuragura amahiri guhera isaha 5 z'ijoro gushika isaha 10 z'ubuca. Muri ako gatondo haraje umutware waho yitwa Nisubire Salvatore acatesha abo bariko bakubita umunyagihugu. Rero nibwo baciye bamutwara ku kirindiro cy'igipolisi kiri Ikiremba. Abapolisi bakimubona baciye bategeka ko uwo munyagihugu bamutwara ku mugwa mukuru wa Bururi kumwitwarira kugira inyemiramabi canke se OPG abumvirize. Bagishika ahi Bururi OPG yategetse ko abanyagihugu abanyagihugu kunyerukana vyihuta uwo bari bakubise kwa muganga kugira vubwe kuko byabonekana ko yararemvye cyane biturutse kuri ya mahiri yakubitwa umwanya munini. Icyatangaje abanyagihugu ntibabaye bagitwara ntiranyibagira Desire kwa muganga ahubwo baciye bamutwara muhira iwe baryamikaho ari kiruruma. Inyuma y'umwanya muto Desire yari yitavye Imana. Ikiziga cyo muhisi cyaciye gitwarwa mu burukiro bw'ibitaro biri aho Ikiremba ari naho kiri gushika uno munsi. Bamwe bakubita amahiri uwo munyagihugu bamaze kumva ko acikanye bose baciye bahungira rimwe baranyegera, ariko naho bahunze bagumye baronderwa kuko haciye hasohoka imitahe ibarondeza. Mu nyuma bose barafashwe havuyemwo umwe gusa yitwa Rishari asanzwe kandi ari umukozi wa Kaganda Elisha. Abo bose baciye bajanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baciye batwarwa gupfungirwa mu gasho ka brigade ya commune Bururi ari naho bapfungiwe gushika uno munsi. Bakibazwa ubwa mbere bavuze ko bakubise uwo muhisi kubera yari yivye ibiharage. Mu nyuma baciye bahindura bavuga ko bamukubise kubera bamufatanye inkoho yakoresha mu kwiba. Cyatangaje iyo nkoho ntayo bigeze berekana imbere y'inyamiramabi. Gushika ubu abo bafashwe ntibaracirirwa urubanza. Amakuru ava Bururi akemeza ko ariko harakorwa amanyanga kugira ngo barekurwe ivyo abanyagihugu biyamiriza. Abanyagihugu bagasaba ko abagandaguye ntiranyibagira Desire bahanwa. Nayo umuryango w'Imisi ukaba warahiye urarengwa ko utorota uhamba wabo abo bene kubahekurura badaciriwe urubanza ngo bahanwe. Ntiranyibagira Desire batazira Peggy yari yubatse akaba asize umukenyezi umwe n'abana 6. Nako kandi natwe nk'Umuhoza TV duhajeje umuryango wabuze Imana yakire kandi umuhisi. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'Umuhoza TV Imana bahezagire.